Abarundi barayamaze ngo ntaworeka konka nyina ngo agwaye amahera. Waruzi amakartie 10 ya mbere meza mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no mu gisagara ca Ibujumbura? Wowe umaze gusimbira hanze y'igihugu ko tuzi benshi iyo bagiye hanze y'igihugu bakunda kuza batanye umuco mu gihugu c'Uburundi gisa nabi, ntigiteye imbere n'ibindi, ariko bakibagirwa ko hanze aho bita heza naho wohagorerwa ugaruka muri ca gihugu cawe c'Uburundi. Ariko jewe siko ndabibona na gatoyi. Ngiye kukwereka amakartie ashika kuri 10 ya mbere mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, azimvye, afise ubwiza burenze ndetse ahurumbirwa cane. Je mugiye kubana nitwa BWB nayo YouTube yanyu ni BWB YACU. Mukore subscribe cawe sabone, mugire like, mutange n'iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tubana uyu munsi, kandi wibuke no kubisangiza inshuti zawe. Uyu munsi turahera ku mwanya w'10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya w'10 ikartie itangura ku mwanya w'10 ikartie izwi cane nka Mutanga. Ikartie ya Mutanga ikaba iri mu buseruko bushira uburengero bw'igisagara ca Ibujumbura. Iyo kartie ya Mutanga ikaba ihagaze ku gaciro kari hagati y'imiliyoni 35 kuduga. Iyo kartie ikaba ibamwo abantu batandukanye, kandi iyo kartie ikaba ari imwe mu makartie y'isagara ca Ibujumbura meza cane. Turagenda ku mwanya w'9. Mwanya w'9 turahasanga kartie izwi cane nka Sororezo. Tukabibuka ko Sororezo hari kartie zibiri zitwa Sororezo. Hakaba hariho Sororezo yo ku ruhande rwo hejuru na Sororezo yo ku ruhande rwo hepfo. Sororezo ya mbere ikaba ifise agaciro k'imiliyoni 39. Akaba ariyo mafaranga ushobora kuronkako parsera. Ukaba mwibuka ko benshi bakunda kwitiranya kartie ya Sororezo na kartie ya Gasekebuye. Turavuga neza ko kartie ya Gasekebuye na kartie ya Sororezo sico kimwe. Kartie ya Sororezo ikaba iri muri komine Mukaza mu ntara ya Ibujumbura. Turagenda mwanya w'8. Mwanya w'8 turahasanga ikartie abantu benshi bazi nka Kigobe. Kartie ya Kigobe ikaba iri mu gisagara ca Ibujumbura muri komine Ntahangwa. Iyo akaba ari imwe mu makartie yahoze kera, ariyo kartie yubashwe cane bavuye kartie ibamwo abaperezida tuza kubabarira. Kartie ya Kigobe ikaba ifise agaciro ari hagati y'imiliyoni 40 kuduga. Ivyo ukaba mubizi ko ari bimwe mu biciro bizwi. Turagenda ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turahasanga ikartie izwi cane nka Kinindo. Kinindo akaba ari kartie nayo ibamwo abagwizatunga. Ikartie ya Kinindo ikaba iri muri komine Muha, intara ya Ibujumbura. Ikartie ya Kinindo imetero 10 ku 10 zikaba zigurwa hagati y'imiliyoni 42 kuduga. Ikaba ari kartie nayo nyene yubashwe. Turagenda ku mwanya wa 6. Mwanya wa 6 turahasanga kartie izwi cane nka kartie Gasekebuye, aho benshi bakunze kuba bumva mu ntara zitandukanye ngo Gasekebuye, ariko benshi bakunda gutangura ko Gasekebuye ari kartie yitwa kartie Gasekebuye. Iyo kartie Gasekebuye nayo ikaba yatanguye mu 2007. Kartie Gasekebuye ikaba nayo ari imwe mu makartie mu Burundi asa neza cane. Ikaba isanzwe ibamwo abategetsi batandukanye.
turavuga ko Quartier Gasekebuye iri muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Quartier Gasekebuye ikaba igurwa hagati y'imiliyoni 45 kuduga n'imetero 10 ku 10. Ikaba ari quartier isa neza cane. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Imbere yo kutubabarira umwanya wa gatanu Quartier tuhasanga, turasavye abantu bashasha batwikirana kuri channel yacu ya BWB YACU ko mugira subscribe canke s'abone, mukagira like, mugatanga n'iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tubana uyu munsi. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Quartier nziza izwi cane nka Quartier Kinindo, benshi bazi nka Zeyimeti. Zeyimeti akaba ari imwe muri quartier nazo zikundwa cane nziza. Quartier Zeyimeti ikaba ifise agaciro imetero 10 ku 10 hangana imiliyoni 47 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Turagenda ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane uhasanga Quartier izwi cane nka Quartier Asiatique. Quartier Asiatique benshi bakunze kuba bayizi hari Quartier ibamwo ama-industrie menshi akomeye kandi mu gihugu c'Uburundi. Ndetse mukibuka ko Quartier Asiatique ari no mu makartier akorerwamwo ibintu vyinshi mu gihugu bitandukanye. Quartier Asiatique mureke ko ari iherereyemwo ihinguriro Burarudi. Turavuga n'ayandi mahinguriro atandukanye akoreye impunzi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Iyo akaba ari quartier nayo nziza kandi cyane kandi ifise ubwiza. Quartier Asiatique ikaba ihagaze mu gaciro hagati y'imiliyoni 55 kuduga imetero 10 ku 10. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Quartier izwi cane nka Gatoke. Gatoke benshi bakunze kuba bita Sahaba. Iyo quartier ya Sahaba n'abantu bake ngaha mu gihugu bayizi. Iyo quartier ikaba yegeranye na Quartier Gasekebuye, ikaba yegeranye Quartier Kiriri, ikaba iri muri komine Mukaza. Iyo quartier yitwa Sahaba canke Gatoke ikaba ari imwe mu makartier abamwo abagwizatunga benshi. Akaba ari quartier ifise agaciro kagera mu miliyoni 66 z'amafaranga y'amarundi kuduga, aho akaba ari ku metero 10 ku 10. Iyo quartier ikaba ari no mu makartier atekereje mbese afise n'abagwizatunga benshi. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Bashobora kwibaza ati ese ku mwanya wa kabiri turahasanga iyahe quartier? Ku mwanya wa kabiri turahasanga Quartier Residentiel izwi nka Kiriri. Iyo quartier ikaba ari no mu makartier atekereje ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni no mu makartier udashobora kwibaza ko habamwe n'abantu kuko uburyo hatekereje biteye mu bwoba. Ni nayo quartier irinzwe cane mu gihugu cacu c'Uburundi. Ukaba bibuka ko iyo quartier ya Kiriri ariyo umukuru w'igihugu wese abamwe. Baba n'abakuru b'ibihugu bagiye baratwara. Kuko iyo quartier niyo quartier ya mbere ifise umutekano. Nayo quartier inavyizi. Quartier Kiriri ikaba iri hagati y'imiliyoni 67 kuduga imetero 10 ku 10. Iyi quartier ya Kiriri si ya quartier uzokumva ngo mwitanaka ngo ni yabamwe. Izi ni quartier ziba zizwi ko zibamwo abantu b'abakuru bafise amafaranga barenganye cyangwa bazwi mu gihugu. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga quartier izwi cane nka Rohero. Ushobora kumva ngo Rohero kibaza n'ahariho hose, ariko iyo Rohero ngiye kukubarira nziza ni centre ville. Iyo mwavuze centre ville ushobora kwibaza ngo n'umuntu ari mu Carama ari muri ville, cyangwa ukibaza ngo umuntu ari mu Bwiza ari muri ville. Ariko iyo bavuze centre ville ni hajya hagati na hagati, hari isoko ya Ibujumbura, hari
ibintu bikomakomeye mu gisagara ca Bujumbura. Nta nubwo wotera ikirometero kugira ngo ube waharengana. N'ahantu hato habaho centre ville, hakaba hagurwa imiliyoni ziri hagati y'imiliyoni 70 kuduga imetero 10 ku 10. Nk'abantu baba bahanze barashobora kukwereka ibiro vya limitere aho isoko ya Bujumbura ika hajya hose ubona hegeranye n'isoko ya Bujumbura. Hajya ni hamwe mu hantu hazizi hose mu gihugu cacu c'Uburundi. Mwebwe mwakomeje kubana natwe, mushobora kwibaza ngo ibi biciro y'ivyo twagiye turifondera, ibi ni ibiciro vyatanzwe na leta mu minsi iheze, aho mwagiye mubona leta itanga igiciro c'ahantu hamwe hamwe amahera hashobora kugurwa. Ibi ni ibiciro vyizwe. Wewe ushobora kwibaza ngo nububeshi, ushobora kugenda kuri Google ukabirondera, vyose biba biriko. Tubashimire mwebwe mukomeza kubana natwe, mukomeze kugira subscribe kuri ino YouTube yacu, mugire sabone, mugire like, mutange n'iziyumviro muri commentaire, maze tuzobane umunsi ukurikira. Murakoze.